yani 001 plus 257 Green City Shop Ichuma aka Kokoriko bingwa matangazo. Nkuko nababwiye turabaho turabana, turigana turagenda tukagendana kandi turirwa tukirirwana ariko turajya. Ikibazo cy'amakiza he ni handi kubera iki tutajyana muga dusangira. Sivyo none narabwiye uko nzobaryohereza imisi yose sivyo uno munsi kubera iki hatosha se hagasha kandi kundi muntu avuye mu yindi ntara yatugendeye muhira araza kwivuga amazina yose uko Jesse nkunda kuvuga amazina y'abantu kugira ngo ashobore kuvuga amazina yiwe yisanzuye fresh kugira avuga amazina yiwe yose je kuko ama AKA ni menshi kuri uno gwaruka mu muziki ndundi. Uno munsi nkuko mubona karere gasa neza ibirere bisa neza nkuko mubona ndi kumwe n'ingagari n'umutipe akora neza akora music muri rusangi no kuvuga yuko no muganga no muvuzi biciye mu gusanura imitima sivyo none ebana. Aha okay murabibona neza yuko muri kano kanya duhagaranye n'uwo bitwa JEMBE KALI. Karibu sana Imuyinga blaza. Asante sana. Urameze neza? Ndashima. Uyumva gute muri kano karere k'Imuyinga? Harahumuriza muri rusange jewe ndakuvumbuye mu bisa. Muri rusange uko content zacu ni pampa ndakuvumbuye mutamu. Sinzi icyakuzanye mu ntara Muyinga cyo bari giye. Okay, icyanzanye mu ntara ya Muyinga akarere k'iwacu. Uvuga ngo naje kugira ngo tuganire n'abanyamuyinga bambone ndababone abari banzi banyumve ikindi naco badaye guhakaze abandi bantu bava mu ndi burere bazi wacu bw'umuzi. Icyambere na mbere tugushimire cyane gose kuko ni gake cyane gose abaririmbyi bashobora kuza mu ntara Muyinga bashobore kuba bogaragara benshi bace batangura kwinyegeza bagahunga itangazamakuru kandi muri kano kanya ibintu vyacu iyo bidaciye ku social media usanga taco turiko turunguka. Atore tugushimire cyane gose. Okay, biravana je no kuvuga ngo ico nkeneye nuko isabana n'abantu tuzi gusabana ko isangira n'abantu nkaganira nabo ya bintu nk'ibyo. Ntitumenyereye amazina y'igiswahili JEMBE KALI kubera iki JEMBE KALI? Okay, jembe ni isuka. Isuka nyene dukoresha mu kurima niyo yitwa jembe. JEMBE KALI rero ni isuka ikirimwo gishoboye gukora nshasha. Rero mini JEMBE KALI ndani ya mambo ya muziki hivi. Au sio? Au ukisema JEMBE KALI bwana tunakuwa tumeelewa, tulikuwa tunataka tuweze kufanya nini? Tuweze kufafanulia vizuri warundi wasioelewa Kiswahili. Ila sasa ikintu gikuru cyane gose nshaka kumenya kuri JEMBE KALI. Urazi ngaha muri Muyinga na hantu hamaze kuba hagaragaye ama studio menshi tukubonyero cye tugira ubwoba kandi hariho impano zikomeye gose ngaha ziriko ziraduga. Iyo tuvuze izikomeye n'iziya zimaze guseruka tuko turabona ibikorwa ariko barakora baritabira amashow tukabona ingene bariko barakora. None JEMBE KALI twitegere igikorwa mu ntara Muyinga. Okay, kuba mu ntara Muyinga bya hari byinshi nzoza mu minsi bagitunganya zarabikorera ngaha ndaze hari abantu bakunda umuziki ngaha zofata mwanze ko haririmbira ntegure concert ngaha hanyu abanyamuyinga kwanza babone JEMBE KALI aririmba gute live ko je nkunda kuririmba live yongiyemo ni concert. Yuvuze live ubu nkozeko kuko nanje ndakunda muziki wa live kiretse yuko kenshi dusanga ama playback y'ubumesha ariko rero yuvuze live cyankunda kumva fast cisha ko fast. Kanda kuririmbira indirimbo y'intara yacu sivyo. Kaze rero kazibuhumuza je kukwereka ikamara amagambo ndakwereka umusozi wabirime je munyuro tuje mu gisuru mwereke ku musaraba wa misugi je kukwereka imuyaga ku mushaha mwereke ku manasa murore ubona ho nkeshimana vuka oh la 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 yo buhumuza. Iyo ni buhumuza bari ko barakubwira. Iyi ni yabuhumuza umva ihumurisa bose. Guys, gute wewe uri kurabika ibifaranga vyawe ubirunda kuri konti. Uri kuraje kuri mavyonyene. Izi mpano ntazo uri kurabona. Uca witegura wowe kuri mahariya. Vyonyene gusa. Ntibikwiye kuko muri kino gihe dufite impano zo gushigikira kugira ngo Uburundi natwe bumenyekane ku yindi ntambwe kandi ku yindi ncuro kandi kuko Uburundi ntibuzoza kumenyekanishwa n'ingoma zonyene canke umupira wonyene gusa. Reka ndakwibutse ko n'abaririmbyi nabo bakeneye agafungo gatonya gusa ko kuba pushinga kugira ngo ashobore gushika kuri za ntego zabo. Ni JEMBE KALI mu ntara ya Muyinga aturuka hehe? Aturuka mu Cankuzo muri kano kanya twaturi kumwe ngaha. Ariko neza na neza naho ari karanyegeza ndabizi hariho ikintu kije kwaka ngahi Muyinga huko ndakunda gutinya cyane gose JEMBE KALI tutabeshanye. Rero birahari
ivyo birahari ndavyemeye imuyinga imuhira je ibikorwa nzobikorera ngaha byinshi cyane kandi byinshi abanyamuyinga banavyumva. Tutavuze abastari bamaze kumenyekana ku yindi ntambwe ikomeye cyane gose ngaha imuyinga, ni upcoming uyuhe uriko urabona ariko arakora neza mu ntara y'Imuyinga akwenspira akazuvuga ati uyu mwana twakoranye? Okay, ngaha imuyinga barahari n'ubundi ari muri studio ngaha mu kigo c'abiheberamana ikibuko nariko ndumva mu producer ariko aramixing indirimbo ndumva ati uyu muntu arazi kuririmba rero zogira uwo ndondera yemvuga ati wenda shaka twiririmbanire kandi ni byiza kuririmbana n'abandi na jewe hari benshi bagiye barampamagara turirimbane barabona naririmba indirimbo n'abaririmbyi bakomakomeye kandi nanje izina ryari rikiri hasi arampamagara baravuga ati wewe nuko nuririmba ngo dufashanye dukore umuziki ndumva ni Jembe Kali je mbonye ati ntumvana ahantu nkuvumbura ntuma bigenda gute. Ni Jembe Kali je nabonye mu gikorwa ciza kirimo abahanzi benshi ndumunyamwuga. Kubera iki wagiye kugaragara hariya uri umuririmbyi kweri muri rusangi tuvuze mu Burundi mu muziki ndundi nturaduga cyane gose bihanitse mugaca tukubona mu bihangange byagenze gute? Project ni yagwaho cyangwa byateguwe gute? jewe mbere wanashaka irya ndirimbo nabonye telefone yampamagara avuga ati wewe utegeza kuririmba muri irya ndirimbo bivanye n'ukuntu uririmba kuvuga ngo indirimbo zanje ndirimba zirafise urwego runaka zikora ku mitima y'abantu bigatuma umuntu avuga ati umuririmbyi biragaragara neza nawe nyine ko ari umunyamwuga wo kuririmba nico gutuma irya ndirimbo nagiye kuyisanga nayishizemo kandi n'ibindi bikorwa byinshi cyane nzogenda ndashikamo bivanye n'ukuntu ndirimba ndabizi neza. Jembe Kali ni iki kibura mu ntara ya Cankuzo aho tutabona ibitaramo byinshi cyane gose by'umurengera kandi ari intara tuzi ivibinga sana haburi iki mbega mwege murabishiramo uruhara? Ukitwe no kuvuga ngo je mu gihe cahera naho rantegura amakaraoke nkaririmba live nyene nkakora nkaririmbira abantu ariko byavuye ngo bigende neza mu boss bariko turakorana turabihagarika ariko umwanya n'umwanya turategura tukavuga ati itariki ni tuzoririmba tugakora. Okay, ni Jembe Kali kandi tugaruka kandi turakubaza byinshi ariko tupfunyapfunya kugira ngo dushobe kurangiza ndazi ntitwokurusha kuko nibikorwa wari wajemo ndazi vyakuruhije naho twakoze umuvumburo muga utugirirwa ubuntu urabitwemerera. Mbega Jembe Kali muri kano kanya ni hehe wibona muri uno mwaka? Uyu mwaka wa 2024 uyu mwaka ni umwaka kabisa tugeza gukora cyane kandi umwaka tugeza kugeza kure mu muziki w'u Burundi ndabizi neza ivyo ndanabibona ni umwaka uzohera ndi ku rundi rwego nkagira aho mvuye muri 2023 nkagira aho ngeze muri uyu mwaka turimo kugira dufashanye no kudandaza Jembe Kali ashaka kuvuga n'akanimero kiwaha nyene kuko ino muri noro burya birakenewe yuko abantu bariko baradukurikirana bashobora kuza kwegera gushigikira umuririmbyi batisunze ngo yavuye imuyinga cyo yavuye mu Cankuzo cyo yavuye Bujumbura bashigikira gahogo karirimba neza. Imbuga zawe uzivuge zose n'inimero zose uterere kugira ngo dushobore gufashanya muri bwa buntu. Jewe imbuga zanje nkoresha kuri YouTube ni Jembe Kali Jembe Kali bagenda bakurikirane ibikorwa byanjye muri Facebook ni Jembe Kali sigaye rero telefone nayo reka telefone tuyireke nimero kubera aga nimero gute utagatanga umuntu azonyandika kuri WhatsApp kuri Facebook kuko akandika muri commentaire Jembe Kali ndakeni nimero yawe ndamwandika ni box ndayimuhe twiganirire ya ntangora. Oji reka rona tutugushimira kuri kano kanya Jembe Kali tuduvise byinshi twokubaza ariko kwera akanya nako katatwemerera nawe uvuga ati nshobore gusimbira imuhana kugira ngo ibintu bigende fresh ariko ndibaza yuko we muri no minsi uriko uraza ugaragara mu ntara muyinga nitugukenera ntituzakubuka kabisa. Jembe Kali nikiki wotekerera abafans bawe bariko baragukurikirana muri rusangi muri buhumuza yose? Abafans y'abanyabuhumuza ndababwira ikintu kimwe tugumane wa muco wacu umuco wacu ni uturanga kwakira neza abatugana dukora byose dufatanye mu nda uteza imbere igihugu cyacu urabyumva nukuvuga ngo abanyabuhumuza dukora byose dufatanye mu nda dukomeze dufatane mu nda abaririmbyi wacu mubashigikire nitwagira aho tugera tuzokwibuka abadushigikiye neza. Ni Jembe Kali muri ko muvyumva se bantu ni gufatana mu nda kugira ngo dushobe gushika hamwe dushaka gushika sivyo none je namurababwira yuko ibintu ari wane ibintu ari fresh ariko none wewe
kugira bibe fresh ukora iki cugenda usimbire kuri Tasisi Hope Ministry ucugira subscribe kugira ngo uze urironkera ibiganiro bimeze neza je banyita icuma aka kokoriko bingwa amatangazo narababwiye mukuza umuntu ndamuramutse tukavugana byose yana mbese tukigisha ariko mukugenda sinama musezera ariko je nagiye baba namagenda kunye niko nabonye baba nabasezeye kuri serike no kwa Tasisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.